Ndabahaye kaze mwese muri kumwe kurikirana televiziyo Hitaje, ndabaha kaze muri kino kiganiro cy'uno munsi. Ni ikiganiro kidasanzwe tuza kuyaga kuyikorana igiye kuba hano mu gisagara ca Bujumbura, aho nizera ko kino kiganiro kiza kubafasha mwese muko dukurikirana, kandi ndizera ko bivanye n'ivyo abatumira za kuvuga kujanye n'ico gikorane benshi bazotumira cyane kugira ngo abantu bazokurikirana ko ni ikorane kiza kiremejwe n'umukozi w'Imana muza kumva muri kino kiganiro, mwumve amateka yiwe gutyo mumenye uwo muzamuje gukurikirana uwo ari we. Imbere yuko ninjira ido nizo mikiganiro cy'uno munsi, nashaka mpe kaze bano bakozi b'Imana babiri turi kumwe, mpere iburyo bwanje yidondora kwa dukurikirana. Murakoze cyane, izina ryanje nitwa Ap.Patrice Ap.Richard, abandongoye ishengero ryitwa Eden Nouvelle Jerusalem, risanzwe rifite icicaro mu Carama, rikaba rikorera no mu ntara zose z'u Burundi ndetse no mu bihugu vyo hanze. Murakoze. Ndumva ko mwaguye cyane. Ego. Okay. Naho nje ubamfuganje nawe? Ego, nanje nitwa Apotre Ndizeye Richard, nkaba ndumwongere w'ishengero ijambo ry'ubuzima canke Word of Life Liberation Church of All Nations. Tukaba dufise icicaro ngaho mu Kamenge, mugabo turi no mu Burundi bwose. Akaba ari naje coordinateur w'iki gikorane. Ko murakoze kutwakira. Murakoze cyane. Ndabashimiye cyane kubona mwashe gushikana ngo mutubwire kubijanye n'igikorane. Iyo himirije kuza umuntu nkujyanye byaje cyane, iyo hari abantu bamushinga nta abantu bamuzi bashaka kumuvuga kugira ngo abarundi bene wacu bacu kumenya uwo mwatumiye uwo ari we. Mpereye iwavuga wanje, mwoshaka kutubwira amajambo makeyi kubijanye n'umutumire azoza kuri mico ikorana nuko cyane kizo wacitwa. Ego cyane, kubijanye n'umutumire, n'umutumire namenye kuva imyaka 5 iraheze. Amakoraniro yose nagenda jamwo ndamukurikirana mu nyigisho ziwe, ibikorane vyiwe, yaranejereje cyane gose. Akaba rero n'umuntu aba mu gihugu ca Afrika y'Epfo, yitwa Andries PELSER Bernardus, afise umugore umwe, abana 3. Akaba yarasanzwe ari n'umukozi w'Imana, Reverend Pasteur, ariko pour moment ntago ari Reverend Pasteur, ntago ajejwe ibyishengero, ubu ajejwe igikorwa kivuga butumwa ryo kuja gusohoka agenda mu bindi bihugu. Nico gikorwa ciwe ajejwe. Rero ministeri yiwe yitwa Newborn Ministry, Newborn pour dire nouveau-né, uvutse mushasha. Niyo ministeri yiwe. Iyo ministeri rero turabyo ukuntu ikora, nico catumye tumuhamagara kugira ngo ashobore gushaka ngaha mu Burundi, agaseke Imana yamuhaye yashize mu mutima wiwe akazana ngaha mu Burundi, agaseke k'ubutumwa bwiza. Rero ico gikorane rero nico ubutumwa bwiza muri rusangi. Yego, harakoze Imana tumaze kubona batandukanye bamaze kuvuga mu gihugu cy'u Burundi, tukabona Imana bakoresha abantu bagakizwa, abantu bagakira, abantu bakabohoka, abantu bakidegembya. Mbega nike kintu gishasha azanye mu gihugu cy'u Burundi? Murakoze cyane. Ikintu gishasha uyo muntu azanye mu gihugu cy'u Burundi kirafise itandukaniro n'ivyo mwahora mubona. Kuko kare abaza mu Burundi baza babohora cyane abagwayi mu buryo bw'umubiri, ariko wewe ico azoherako nukubohora abantu mu buryo bw'umutima. Kuko burya abantu bararushe, hariho abarushe mu mutwe, hariho abarushe mu mubiri, hariho n'abarushe mu mutima. Iyo rero abantu barushe mu mutima nibo barushe cyane, kandi iyo umutima ukize n'umubiri urakira. Rero turakunda ko afise ubutumwa bwiza bubohora imitima, hanyuma imibiri nayo ikabohoka mu nyuma. Ego, murakoze cyane gose. Ndumva yuko icyo gikorane kizo kidasanzwe, kuko iyo umuntu atanguye gukira indani n'ibindi byose birakurikira neza cyane. Umukozi w'Imana, Ego, biraryoshe cyane igihe umuntu birenze gusa kubona waramuravye muri televiziyo ariko arakoreshwa ibitangaza, Imana ikiramukoresha. Mbega muba mumaze kuja muri kimwe mu bikorane vyo kugira mu mwibonere gucyane? Neza cyane. Ndamaze kuja nkuko nayivuze ntangura, ndamaze kuja muri kimwe mu bikorana amaze gukoresha hanze. Ndamaze kuja mu makonferanse ashika nka3 yigisha canke ahugura abakozi b'Imana hanze. Nico catumye ngira umutima wo kumwiyegereza gose gusumba. Yego, kandi nabonye ko ari ibintu byiza cyane gose, ibintu bizana impinduka ku muntu. Yego, murakoze cyane. Mbega nihe ntumbero kino gikorana? Intumbero ya kino gikorane iri muri Matayo 5 umurongo wa 6, havuga ngo
hahigwa abafise inzara n'inyota vyo kugororoka kuko aribo bazohazwa. Muri iyi minsi vraiment turabona yuko abantu bafise inzara yo gukizwa kuko ubutumwa bwiza bwahahora kera bwaragiye. Ubu hasigaye ubutumwa bwiza bw'ibitangaza. Abantu ntibakibwiga ubutumwa bwo kwihana ngo bace bugufi bakizwe. Usanga nyene abantu ubu aho kwakira Kristo bakiriye idini, aho kwakira agakiza ugasanga bakiriye idini. Rero niyo mpamvu twabonye iyo ntumbero ko ari nziza, abantu bafise inzara n'inyota byo gukizwa gusumba ivyo kuba mu idini. Ego mu madini niho umenga ni mwihinguriro, ariko ubutumwa bwiza bw'agakiza nibwo bukenewe muri iyi misi. Ego hari jambo nibutse muri bwa ngo nimuze mwese aroshe n'abaremerewe. Mbega nuwo onye twovuga iryo jambo ku Barundi? Ego neza cyane, ubaje neza cyane gose. Iryo jambo ngo ni muze mwese abarushe n'abaremerewe nivyo biyo tuko turavuga. Uwurushe uremerewe so kuvuga ko ari umugwayi, so kuvuga ko ari uwamugaye oyaye. Tuvuga tuti uyo muntu wese afise inyota yo kumenya Kristo Yesu, yo kumva ijambo ry'Imana, yo kuronka umutima w'Imana kuko niryo jambo ry'Imana. Nibo twise ngo ni muze mwese abarushe n'abaremerewe. Akenshi ukunda gusanga iyo bavuze ngo murazana n'abagwayi, murazana n'abamugaye, abantu baca bumva kumenga n'ubutumwa bw'ibitangaza. Ni igikona cy'igitangaza gukiza abantu ingwara. Oyaye. Bajya abantu ntitubasige muhira. Nabo nibaze bumva ijambo ry'Imana. Kuko ugukira k'umuntu naho yo bagwaye nabanza akira umutima, ukwakira k'umuntu nabanze hakire umutima, hanyuma mu nyuma ivyo bitangaza vyakira mugabo yabanje gukira umutima. Kuko ukiza umutima akira n'umubiri, mugabo ugakira umubiri udakiza umutima uzohora urwaye imisi yose. Ego ndumva ko uwo mukozi w'Imana bizoyajya mu byatsi muri birango yashingisha intahe ijambo n'ibitangaza n'utwumiza. Jeni nzira ko ijambo avuga ijambo rya Kristo Imana izoshingisha intahe, Imana izoshingisha intahe n'ibitangaza n'utwumiza. Urumva nabo bose bashobora kuba bafite ibibazo bitandukanye, barushaho imitima yabo, imitima yakomeretse, bashobora kuba bafite ingwara zitandukanye, bashobora kuza n'igihe cyabo cyo kugenderwa n'Imana. Sinzi ko mukozi w'Imana cyo bivuga ko mu bisanzwe hari ikintu kimwe abantu bataramenya. Abantu nivyo gukira barakira, ariko kandi umuntu wese nahazokira amenye ko impera n'imperuka azopfa. Kuko abantu benshi baze ati gukira baza n'imibiri cyane, mugabo bamenye impera n'imperuka naho umuntu akira arapfa. Ndaguha karorero, Yesu yazuye Lazaro. None Lazaro aracariho, Lazaro yarongeye arapfa. Nimba rero Lazaro yarazutse ariko ntiyihane, burya ari mu mubabaro gusumba uwo yarimwo. Igikuru rero nuko abantu bakira ubutumwa bwiza, bagakizwa, bakakira Kristo, hanyuma bagakira ingwara. Kuko burya umuntu kugira beho abafise mission. Iyo mission rero ategerezwa iyo akize abari kugira yikore. Barakwiye rero gukira kugira ngo bakore mission Imana yabashiriye muri iyi si. Kandi jewe mbere vyaranezereye cyane muri iki gikorane, kuko turabakozi b'Imana bane batwaye iki gikorane kandi bari mu madini adasa, atanumwe ari mu idini rimwe n'ubundi. Namye mvuga nti turatomboye kuko twebwe twaratumwa abantu. Imana yarabadutumye kandi ko yabadutumye tuzobazana tubashira uwabadutumye. Uwabadutumye nawe ni Kristo. Dukeneye rero kubona abantu bahindukiriye Kristo, hanyuma Kristo nawe muri bo agaca akora ibitangaza. Kandi ikindi kintu ntunge gatonya, iyo turiko turavuga umuvuga butuma nk'uyu twatumiye, ntituriko tubwira abantu ngo baraba umuvuga butuma. Oyaye, ntituriko dusiga amavuta uwo muvuga butuma. Ekaye, turiko tuvuga tuti abantu baze bakurikire ico Kristo yasize muri we rya jambo. Kuko wewe ntashoboye, nta n'ubushobozi afise bwo gukora ivyo bitangaza atari Kristo bimukoresheje. Nukuvuga ngo ico azokora ni jambo rizova muri we avugishijwe n'Imana, hama ibitangaza nabyo bizoza bikurikiye iryo jambo kugira ngo ibiriko biravugwa bije ana application. Urumva uzokira ntazobakijijwe n'umuvuga butumwa, azobakijijwe na Kristo ari muri we. Yego nico gituma duhamagara tuvuga tuti nibaze bumve ijambo ry'Imana, ibindi bizokurikira. Yego. Mbega turumvise ko bizora ibihe byiza mu gihugu cy'u Burundi mu cyo gikorane. Mbega icyo gikorane kizobera hehe, amatarika yahe? Ico gikorane kizobera haje imbere ya Zone Kinama
ku kibuga c'umupira w'amaguru hajya mu Kinama itariki 25 na 26 na 27 saa 9 ariko harimo ubundi buryo uwo mukozi w'Imana yateguye natwe twateguye kandi twumvise ari vyiza cyane abakozi b'Imana bazoja mu ihugurwa kugira ngo nabo bahindura inyigisho bariko barigisha muri iyi minsi izo nyigisho rero z'abakozi b'Imana nizo zizohora ziba mu saa 2 y'igitondo kuzigashika saa 6 tugaca tuja kwitegurira ico gikorane amatariki yose zizoba kuwa gatanu no kuwa gatandatu tariki 25 ni tariki 26 kuva saa 2 mu gatondo gushika saa 6 murakoze cyane mbega muri ivyo bikorane nk'ivyo onye ndumva yuko mwateguye n'umwanya mwiza w'abakozi b'Imana kuko iyo umuntu ahereye hejuru agatangura kwigisha hejuru ibikurikira bimera neza cyane gose mbega abazokiza mu ico gikorane bobo bizogenda gute byabo mubaje ikibazo ciza cyane gose ni nayo ntumbero twari dufise abazokizwa muri ico gikorane si ukuvuga yuko bazoza kwakira nk'umwami mukiza ubugingo bwabo ngo tuce tubari kuko nyene twaratunganije uburyo bwiza bwo gufata umwidondoro wabo hanyuma après uyo mwidondoro igikorane n'icahera tuzogenda tugire ku rutonde selo amakartier babamwo hama duce turondera aba pasteur bo mwayo makartier bamwe bose tubahereza aba pasteur kugira ngo bagine baba telefone hama babakurikire hanyuma bamaze gushika mu mashengero yabo natwe be ntizorokera aho nyene turaja mu mashengero yabo tubaza tuti mbega abakijijwe cagihe ca gikorane citaki 26 n'indwi bo bari bande kugira ngo pasteur kameme abone ko turiko turamufasha mu ikurikiranwa ryabo kugira ngo bakomeza ko gakiza bakiriye ataruko ho ntaco twoba dukoze rero urumva turafise aho bazoja kuko nkuko yabivuze mwene data ngaha Kristo yarabadutumye yarabadutumye tuza kubashikana mu kubashikana rero nuko tubatumbereza inzira nyayo yego kuko nje kwezi genda kuba kenshi abantu bikorana nk'ivyo gasanga barakijijwe mugabo mu ntibabandanije bakurikirana kujya ku mwana ntashobora kumuvyarira hana kamutangaho urumva keshi ijamvo nuko abantu benshi bavuga ubutumwa bahagaze ku idini ariko buryo ubutumwa bw'idini ni kibazo kinini abantu benshi aho kwigisha Kristo bigisha idini kandi ico nico kibazo ubu abantu bafise muri iyi si rero muri ico gihe umuntu akijijwe atabona rya dini hafi yigishijwe acagwa niyo mpamvu ubutumwa dufise atari ubw'idini urabona ndakubwira hajya Kristo niyaza azohamagara abashehe ahamagara abapatiri ahamagara abasenyeri ahamagara abasaserdoti ahamagara abapotre n'abapasteri bose baje imbere y'intebe y'Imana bose bumviriza izina ryabo nta numwe azohamagarwa kubw'idini azohamagarwa kuko yakiriye Kristo ni ukuvuga ngo dukeneye abantu bakira Kristo kandi tugaca tubegereza mu mashengero ari hafi yabo tukabakurikiranira muri ayo mashengero ari hafi ya adresse bazoba baduhaye ego mbega abakozi b'Imana bobo bandi batari muri aba bateguye kino gikorane ni ijambo mubabwira ico twobabwira abakozi b'Imana batari muri kino gikorane twateguye bose novuga ngo ntibari muri kino gikorane oyaye barimwo kuko nubundi tuzobatumira bataza kwitaba ico gikorane gusa ico twobabwira abatari mu nteguro ya kino gikorane nuko bo dufasha gutera kamo ishengero bo dufasha gutera kamo abene gihugu aho babaye kugira ngo baze kumviriza vy'ukuri ijambo ry'ubutumwa bwiza ijambo ribohora ama ico twobabwira kandi kindi kisumbujire nuko bo kwiyunga natwe muri bwa bumwe bakiyunga natwe mu kwizera kugira ngo dushobore kurondera vy'ukuri ivyimbugwa vy'Imana kuko Imana irakeneye ko tuyimburira kuko nico yadushirenga kuri inoze yego nibareme mu mutima turi kumwe ntitwabataye oyaye ariko turi kumwe nabo muri iyi nteguro y'igikorane nibaze badufashe gutera kamo ishengero ry'Imana kugira ngo twitabe icyo gikorwa ciza numva ari ikintu cyane kumva ko uyu ni mu pastori yobwira ahubwo n'abantu badakijwe yo bazi kugira ngo baze mu gikorane kuko nawe azubari karatera mu kwagura ubwami bw'Imana neza cyane mbega ho hari nk'abantu bavuga muri kano kanya ati twebwe tubakure cyane igisagara erega mu bisanzwe hari yindi ntumbero y'iki gikorane nubwo coordinateur atayivuzeko hari intumbero y'iki gikorane igira kabiri burya dufise intumbero zitatu
intumbero ya mbere niyo kubwira abantu kwakira Kristo bakira gakiza. Intumbero ya kabiri niyo guhugura abavuga butumwa. Intumbero ya gatatu niyo gusengera igihugu cacu ciza c'u Burundi n'indongozi z'igihugu. Nukuvuga ngo rero nta muntu numwe yokumirwa gusengera igihugu abamo. Nukuvuga ngo uwo ari we wese iyava hose ahari hose turamutera kamo aze muri iki gikorane adufashe dusengera igihugu cacu ciza c'u Burundi, dusengera indongozi z'u Burundi, dusengere n'abatwara u Burundi, hanyuma kandi dukureho ko ari ikindi kintu dukeneye gukura. Hariho abaprofeti canke abavugishwa bavuze amajambo mabi ku Burundi, dukeneye nabo kubereka ko hari abandi mu Burundi basenga kandi Imana yumvira, bategezwe gukuraho ubwo izo profession mbi, haka Imana ikarema ibindi bishasha, igakubura bimwe biteye ubwoba abantu bazi byavugishijwe n'inyanka Burundi. Dutegezwe rero guhamagara abantu baze kudufasha kugira ngo imitima y'abantu ireme. Urabona hajya kugira ngo umutima w'umuntu ureme n'ibintu bitatu. Icambere burya umuntu afise amahoro mu rugo no mwishengero no mu gihugu, amahoro abayuzuye. Rero dukeneye kubona ivyo bintu bitatu bifise inguvu muri iki gihugu cacu ciza c'u Burundi, tukabona indongozi zira amahoro, tukabona igisirikare c'u Burundi kira amahoro, igipolisi kira amahoro. Nukuvuga ngo na inama shinga amateka, inama nkenguza amateka n'abafasha bose umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi gutwara, tukumva bara amahoro. Niyo mpamvu duhamagarira abarundi bose baze kudufasha gusengera igihugu cacu ciza c'u Burundi. Mbere washaka uwo ava hanze wewe azobaje gusa kudutera intege, mugabo twebwe gihagaze kuri twebwe nyamukuru. Hajya ntubona abantu ko bari Buraya, abandi bari muri Amerika, baze buname birabe, bazosanga ku maguru bafise imirundi ibiri. Ntibazokwigera bahinduka abazungu, naho bazokoga gute, naho bazomera gute, burya nta muntu yoga kabira, nta muntu yoga igihugu. Abazoguma basanga ari abarundi bavyara birabure kandi bari mu bazungu. Rero nibadufashe abari hanze n'abari mu Burundi, dusengera igihugu cacu ciza c'u Burundi Imana yaduhaye. Yego, ndumva yuko ungarukanya ahantu nimba kujya jambo ngo dusengere abaturongoye, kandi mu kubasengera niho amahoro ashobora kuhaba. Mbega mukozi w'Imana, nk'abantu bari hirya gato y'igisagara, turabona mu bikorane bya bakwenda n'ibindi bikorane byaba hano mu Burundi, basanga hari amabisi ariko ibintu vyerekana ko atwara abantu mu gikorane. Mbega mwebwe mu buryo tomoye mwabitunganje gute? Ego nciye nibuka n'ijambo muvyeyi wacu nyakubahwa umukuru w'igihugu ahora tubwira ngo twese turi hamwe birashoboka. Abantu nk'abo ntitwabibagiye. Turafise ukuntu twabiyumviriye ko abantu batari hafi y'ahantu igikorane kizobera, twariyumviye uburyo tuzobunguruza kubafasha gushika aho igikorane kizobera. Na cane nk'abantu bazoba bari nka za Maramvya, nka za Muzinda, nka za Kanyosha, Ruziba, ahantu tubona ko ari kure gatonya. Haratwekikanijwe amabisi tuzorungikaye kugira ngo ashobore kunguruza abantu abazana kandi yongere abasubizeyo. Nibwo buryo twabonye buzobabwiza. Mugabo ntitwoca tubwira abantu ngo bace banebwa, buryo umuntu akeneye icaronka imbere y'Imana nawaritanga. Uyu muntu azoba bishoboye arabaragenda, ahubwo bava bamusanga ku nzira, mugabo ariko aragenda. Nakare umugwayi niwaja kurondera muganga. Nakaye kajambo kanyuma ufise umva ushikiriza abantu imbere ko turangiza kino kiganiro. Jewe ijambo no shikiriza abantu uno musi, nshaka gushikiriza abantu ibintu bikomeye. Hariho ibintu bitatu byo kugwanira, kandi ibyo bintu byo kugwanira umuntu wese ahari natabishikako azogira ingorane. Cambere umuntu ategerezwa kugwanira umuryango, ica kabiri ategerezwa kugwanira ishengero ry'Imana, ica gatatu ategerezwa kugwanira igihugu, canke agatangura igihugu hanyuma ishengero hanyuma umuryango. Impamvu ivyo bintu bitatu nkunda kubivugako ni kubera iki? Nivyo Dawidi burya yagwanira. Hajya kijye gihagwana na Goliyati, yabaje Goliyati ati we uri iki ucokora ingabo z'Imana nzima. Burya mu Burundi dufise amasezerano adasanzwe
ariko ayo masezerano ntazizana abisaba ko dukora kugira tuyagereko. Keshi abantu benshi bagenda ngo Imana yarapfutse ngo Imana yarapfuze ngo Imana yaravuze. Burya Imana nikubwira ngo ngiye kuguha umuceri ukareka kugurima ntuzo wibaze kuzowimbura, kandi Imana nikubwira ngo ngiye kuguha umwana ukareka kuzana umugore ntuzo wibaze kutazopfura umusore. Burya abantu benshi baragiye mu bujuju kugera naho batarondera ivy'Imana yavuganye nabo. Nobwira rero abantu ko bakwiye kwitaba mu gikorane kugira ngo bakire ivy'Imana yavuganye nabo, kandi bongere baje mwihugurwa bamenye gushikira ivy'Imana yavuganye nabo. Imana ibahezagire. Murakoze cyane, muciye munyuze ijambo ngo tuzomenya ukuri mukuri kwidegemvya. Naga mukozi w'Imana ijambo rya nyuma. Ego ufatiye kw'iryo jambo nyene uhereje ko ngo kandi muzomenya ukuri, uko kuri nako kuzobaha kwidegemvya. Ngombye kuvuga yuko ino si tuyigendera ko, reka mvuge cyane cyane ngaha mu Burundi bwacu bwiza, turiko tugendera muri kino gihugu c'u Burundi. Umuntu wari we wese arafise icimana yamuvuzeko, umuntu wari we wese arafise icimana yamusezeraniye. Mugabe ico kintu ntikizopfa kuza uko nyene utakirondeye, ntikizopfa kuza uko nyene utagikurikiye, ntikizopfa kuza uko nyene utagerageje kuca mu nzira nkumbure kizohava kizanana nayo. Rero muri ico gihe turuko duhamagarira abantu bose bariko baratwumva kuri no mbonesha kure yuko arakaryo ko kuza guhura n'Imana, ko kuza guhura na Kristo. Nkamwera nkavuga ni ibintu bitatu ngomba kuvuga. Icakere ngomba kuvuga nuko ngomba kuvuga ni hari abantu by'ukuri nk'abari hanze, abari hanze y'igihugu, abo niho bavuga ngo bazoza ko mu gikorane cy'ubutumwa bwiza. Oyaye mugabo nkavuga ni twaratunganije ubundi buryo bushasha sero bimaze mwebwe mu vyamamo murabizi, kizoba kiri ikibiriraho, kiri ikibiriraho ku buryo abantu bo hanze bagikurikirana bakabona ibintu biriko birakoreka mu Burundi, hama nabo kandi nkuko yivuze bakadufasha gusenga mu mwanya ko turasengera igihugu cyacu cyiza. N'abakizwa bashaka ukizwa neza cyane. Erega umuntu arashaka kuba ari hanze, agakizwa ari hanze, agaca telefona kuko telefone ziba ziriko ziraca kuri screen, agaca telefona avuga ati jewe nakiri ijambo ry'Imana kandi nakijijwe, munsengere mushire mu rutonde rw'abandi. Uyu muntu tuzomukurika kuko hanze turafise amashengero akora y'abantu tuzi, tukamereka ishengero ajamwe sero naho azobari. Hama ikindi kintu kigira gatatu ngomba kuvuga, murabona ngaha Heritage HTV ni mbonesha kure ikora ibintu bya Kristo. Ego na mwebwe kandi wambwiye ngo ni igikinobwira abantu abandi bantu akajambo kanyuma rero nagerageje ngaha kuri Heritage, ni kubera iki Heritage yoyo tutoyitumira ngo ize kudufasha gushikana amasanamu kure. Ego na mwebwe nakajambo kanyuma ngombi kuvuga mari bahezagira murashikana iyo jambo kuri directrice. Ego nuko murakoze cyane. Ndashimiye cyane n'uwo wese yariko araba televiziyo Heritage ariko kuri kino kiganiro gitumira abantu kuza muri kino gikorane civuga butumwa, aho nizera ko muri benshi muzokizamwo kugira ngo mwakire agakiza, mwakire kubohoka, mwakire kwidegemvya, mwakire ubumenyi, mwakire kwa kuri, maze mukugenderemo kubafashe mu buzima bwanyu bwa misi yose. Rero murakoze cyane, mubandanye mugira ibihe byiza. Ndabatumiye mwese naho butaha muri ico gikorane kizoza hano mu Burundi.